tubiravye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora. Musaza wanje Eliya ni sawa, musaza wanje ni sawa, yoreka ewe naraririye Saudiya musaza wanje, none ngoma ndahakwe muri Saudiya, ngoma ndahakwe musaza wanje, ngoma ndahakwe n'ukuri yo gute musaza wanje ni sawa, ijisho wambonye niryo musaza wanje. Nta gihugu tuzobona na kimwe cateye imbere bene co badakora. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe n'injiji nka mwebwe. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe n'abasuma. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe na kakistokasi batemera education, batemera skills. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gifise abategetsi b'imurakimazi bama ku stade, bama ku discours, badafite planification nimwe. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe n'abantu b'abakeha bwenge. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe n'abantu bimba ubutare aho kubushora bakazana bagasha mu kigega ca leta baja kubaka amazu yabo Dubai no kurungika abana babo kuba muri ayo mazu. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe na CNDD FDD. Ivyo mu bimenya mukabimenyera kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Maramutse, hari umugani maze kumva bamwe aba historien bavuga ngo wavuzwe na Napoléon Bonaparte, uvuga mu gifaransa ngo il ne faut pas interrompre l'ennemi lorsque il fait une erreur. Abongeza ndakunze kumva bakoresha mu Banyamerika ngo never interrupt the enemy when he or they are making a mistake. No kuvuga mu Kirundi umukeba okay. Usanze umukeba kankoresha iyo terme. Usanze umukeba ariko arakora amafuti umureke akomeze akora ayo ngayo. Okay, nkoresha Kinyarwanda ko nibuze kandi undi muntu w'umunyarwanda yitse kuba twigisha bayara umunyamurenge. Hanyuma haba umwana w'umuguruguru akubita undi mwana, umwarimu agiye kumuhana acatora agatebe ati je nditahiye. Umunyamurenge acatubwira ngo mureka gende. Ubundi umwana ubonye wundi usanze ari gutora amabyi kwibarabara ku muhanda umwereka ngo ngaje n'ayandi toragura urye. Anyway, munyihanganire kuri ivyo bintu mvuze. Ariko je nashaka kuvuga ko abadede aho bagereye ubu tukwiye ko kuwankuraje ngaje n'ayandi toragura kugira ngo turabe yuko intwaro yabo hogera igihe ikatuvako. Nibutse hano n'undi mwese kuba tuganira ati bajya bavuga ngo Pacifique n'umwasi w'Uburundi atabwo Pacifique akunda abadede ukuntu abahanura, ahubwo umuntu yanka abadede yo babwira ati komereza aho ngaho, ahubwo reka nsheho n'agashimwe ku mudede yo nona ibintu gusumbya abandi, wari biturire gusumbya abandi bamuha agashimwe. Umupolisi yishe abantu benshi bamuha amagrade ko musabanya gihugu ntibazo burambirwa akabikurako. Mugabo okay, ntitwogera hiyo. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mwitunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Uti ubikuye kuki? Mu majambo umukuru w'igihugu Neva amaze imisi avuga ku munsi wa independence yagoze bibiri rimo yicaye ahantu ninde ahagaze aho kwakira ibibazo bihanze abarundi akatubwira uko abibona nuko abona CNDD-FDD canke leta arongoye izobitorera umuti, haba ibibazo vya petrole, haba ibibazo vy'imishahara, haba ibibazo vy'amabarabara, haba ibibazo vy'amashure, ibibazo vy'ubuvuzi, ibibazo vy'abantu bariko baragenda mu Burundi mu bisanzwe bitantuzeye fuite de cerveau. Aho kutubwira strategie CNDD ifise ngo izamure iyo economy y'u Burundi, izamure ibindi bintu biteje iragishinga abarundi, icakora no kurondera umugwi umwe w'abarundi yataka. Toujours bahereye kubarimyi niko novuga, abarimyi mu busanzwe barabatatse nubwo tukunze kuvuga ngo abarimyi ntaco bibatwaye. Abarimyi babimye ifumbire, urumva abarimyi benshi ubu bazokwicwa bazogwara inzara kubera bazokushoneza kubera babimye ifumbire canke basonze d'une manière. Hanyuma turazi anagese ukuntu babaha ibigore bakavyonona, hanyuma bagashoreka abantu babarihe.
narabonye umusitanteri nyambara inyumba 10 yasabye ko batema ibitoke n'ubuzima busanzwe nyene uko ibintu bizimba petrol n'ibikintu muri bimushaka ko muri nabakeneye ishure abakeneye kwivuza abakeneye ivyo bindi karanga muntu ibintu byose urumva dede batanguye kwataka abo novuga abo bita abene gihugu abo novuga bagize abanyagihugu benshi cyane bo aborozi bo sinzi uko bimeze nafise ngo bufise inka ushobora no kubizira cyangwa bagusanze uyiragiye ahantu urumva hanyuma yibasira abakozi ba leta d'abord au niveau pratique umukozi wa leta umuhaye umushahara utamutunze umukozi wese si wa leta gusa ukoresheje umukozi ukamuha umushahara utamutunga iyo novuga ko ari kumukira amate mu maso no kumubwira uti we ntacu maze itorutu cyangwa wawe ndatemutu umva we uri umucakara wowe uri umucakara ndaguha utwo nshatse uraza undimire rirenge nta mushahara uhari ndaguha ibijumbu nkuye mu kijumbu ibigori bitatu nwanduye nta you nothing tu ne vois rien nico buvuze en principe n'ubucakaje tuma mu bihugu byinshi babikuyeho ko ukoresha umuntu ntumuhembe bakuye ko ukoresha umuntu bashizeho ikintu bita minimum wage kugira ngo ntagire umuntu ahembwa musi yako bavuga bati ugiye musi yayo ntushobora kwitungwa ntushobora gutunga umuryango wabaye umucakara definitivement donc abakozi ba leta bagize bacakara none harangije acaja ku mateleviziyo abatuka mwe muri binebwe ntimushobora gutungwa n'umushahara ntigenda murime genda mworore muri abacangero ibitutsi nk'ivyo umva agize kukwima umushahara agize no kugutuka kuko birashoboka ko nkuko twiza kuvyumva mu bindi bihugu biko biri en construction ko abategetsi bumvikana n'abantu bakorera bati reka turabukuntu twokwitanga turako tuzaza muri igihugu bakumva ko ari sacrifice bariko barakora mugaba hahoho reka da bumva yuko uwo mushahara urabakwiye n'uwo nyene kiretse niba muri abanebwe mudashobora kuja kurima inyuma y'amasaha y'akazi ivyo abo urumva n'abakozi ba leta ko yabifatiye mu gahanga nyuma akaja mu bantu ngo bize abize ibi nivyo maze imisarandira ko abantu bize n'abadede mufiki nta gihugu gishobora gutera imbere gidafite abantu bize ivyo ntibishoboka c'est impossible kuko cyotera imbere gute ko ikintu cyose sinzo umuntu ageze comment kuri Facebook ikintu bita R&D research and development ikintu cyose gisaba ubuhinga nta kintu na kimwe ushobora gukora na ntuzeye na ninguvu kri kujya twazikoresha mu ishamba kuko ubu twaravuye mu ishamba vuze ishamba se uzikimakisha kuvuga caveman umuntu wa kera ubu hakora technology ubu hakora intelligence ubu hakora planning so utanguye kwirukana bize ukabiruka ko ugiye kuba umukime rouge mu bandi bakime rouge. Come on, abantu bize nibo bagize agate ku mugongo k'ibihugu vyose ico bita middle class hanini bigizwe n'abantu bize n'abandi bantu bize ibitari vyinshi cyane mugabo bize gukora n'amaboko nk'ibintu vya blue collar jobs ibintu vya matrezi ibintu vy'imyuga mugabo tutantureka no kwiga bo abanyeshuri novuga ko ari under attack kumva abantu umuntu ashobora kuza universite adashobora kwandika phrase none akavyivuga ati namwebwe muri bidocteur ntimushobora kwandika note cyari cyo mugabo kumva ko umuntu aja kuri televiziyo imbere yiwe hari abadocteur akabatuka akabibatira mu gahanga dovyumvika ko n'abanyeshuri n'amashure encore ari under attack ahubwo ashaka ko n'amakondisha abanyeshuri babayemo here kuri kaminuza tuza kubona ahantu menga amazu yose n'amatwarete hanyuma kaja mu masegondere nyene mbona amazari de rapide ukaraba nyene kukuntu atakintu biga bagenda barahindura tuzanye fondamental no mwaka no fondamental twasa twarihenze none abo bantu iyo generation yose imaze kwihenda bazokwihindura gute ntibishoboka ugacora donc na resultat umusaruro ubu birateye isoni ndi kuri Facebook ndiko ndara ama comment ari gihe numva ni kama kigongo donc abantu menga nta raisonnement ntibaze kwandika n'urimi rwabo rw'ikirundi bo ubu ageze ko abantu bahita bakomoka kuko urumva wagerageje ucuta ukomoka abantu baragerageje genza abantu tuza tuganira bagerageje bakora ko kazi ka leta gukora kazi ka leta gani ikintu gikomeye cyane kugira ukaronke nako kazi kugira abadede bakagoye babigoranye ariko nako nya yagahembwa bidakwiye agatanga gucuruza utuntu yatangwa gucuruza utuntu aho yadushura bakazibira umu general umukorone akaza kavyisukamwo petroli kabura umuriro kabura agasanga na gwa rudandazwa na vya twatuntu twigo twiwe nidushoboka akavuga ati nta yindi zirisigaye ndaguye mu bana nk'imbeba reka ndabe ko nopfa nangara bakagenda
reka da nabo agomba kubakurikirana abatuke iyo bagiye agomba kubakurikirana javuga ko mu nzego zose atana hamwe bari securize n'abasirikare twazo kubona babahaye ngo bagende imirongo itagira uko ingana bakabaforsa kujya gwana muri Kongo hanyuma uwanse bakaca bamupfunga uwanse bakamwica uwanse mwarabonye babandi batambukisha Burundi bwose n'amaguru donc nta muntu numwe nta sushe nimwe de la population basigaza je mvuga ni kumbure ishobora kuba the beginning of the end le début de leur fin kumbure twa dukwiye kureka kubenterompa bakomereze aho ngaho ivyo mbere biraboneka cyane mubize no hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi mbere muze murabe niyo hagize kimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni abize abakoroni reka ndabaze mu abadedemwe abo bakoroni mama muririmba mumbwira mu barundi izo mbanara kure abaki umukoroni muze kubona abegereye ninde abo bantu bibikawa abo bantu bafunga abantu abo bantu bica abantu aba bantu batubuza kuharura amabarabara abantu batubujije gitoro abantu batubujije amahoro mu mibano abo bantu murogana n'abakoroni et puis aba bahizi abana babo bose mujye mu ntohoreze je nsinguze gutoreza ibintu familiare muga mu ntohoreze aba bana bane baba barevere babande ndi sûr et certain ko batege Bujumbura babaringa kwiga aho mu bakoroni babaringa kuja kwiga mugagarwa kugira ngo uwo vyanse ngo aja mu bakoroni umwe abo bandi bagenda uko vyanse muga mubwe mugenda mwijanye mufite n'amafaranga magumiza mu gihugu gateza imbere igihugu kugira ateze imbere uburundi nico tumavuga ko abantu bameze nka ba Mobutu yaguma avuga ngo panafricanisme ngo le colon le blanc mugabo yavuga ku izina gusa amafaranga yose ubutunzi bwose basanze yaja kubwubakisha amazu hanze kubika amafaranga mu mabanki yo muri Swiss niko abadede bameze bari gufata amafaranga bakajana mu bakoroni bakutubwira ngo abakoroni ntabakoroni baza basumvya abadede okay abadede muri abakoroni murenze je nibaza ko kwanza bamwe boshima kuba munsi y'umukoroni gusumvya kuba munsi y'abadede personnellement je no hitamo kuba muri colonisation gusumvya kuba munsi y'abadede ivyo I have got no shame ntabyo no just no bideha kuko mbere wanashaka wobaza abantu bisho kubabirigi n'abantu bisho kubadede usanga bisho kubadede ari benshi parapara bisho kubabirigi kendonde ibitigiri uzana hano tubishye ku murongo urondera amazina ndaguha amazina y'abantu babadede bamaze kwica bakomakomeye uje kumpa abantu babirigi bishe bakomakomeye nta benshi woronka gwa gasore kumbe n'abandi bapfanye muri iyo myaka mu myaka ababirigi batwaye abadede batwaye imyaka 20 gusa gendura abamazina y'abantu bamaze gukwisasira so never abakoroni n'abadede turabibona umwambasaderi urasanga hejeje ikiringo ciwe aho gutahi Burundi acagenda hahandi ku mukoroni agaca avuga ngo bariko baramutoteza abeshera igihugu kubera wa mutima kugikunda atawo okay murumva mu abantu mwe bazambona kure umva ko n'aba ambassadeur yashizeho na dede nabo nyine size hanze basanga haryoshe bagaca bashaka kugumayo manda iheze baca bideklarara nk'impunzi. Okay? Bo iyo ni indictment. Ijo ni cyaguma kwerekana yuko abadede intwaro yabananiye abantu bose bagomba gusohoka n'aba ambassadeur n'aba diplomate atari babona barasohotse. Ivyo byagomba kwirumvira sepa wewe abantu bawe bagiye bagaca bashaka kuguma ku muhana wundi muntu hari kibazo. Ubufisi kibazo. Ni kibazo kiri mu Burundi gituma umuntu wese yifuza gusohoka uwo ambassadeur so abona arasohotse uko arazi yuko atazogaruka. Iryo sikosa ry'uwo ambassadeur mbere wanashaka ni kosa ry'u Burundi abantu benshi boshima kuma mu Burundi muri famille tuvuga urimi rumwe etc muga u Burundi sinyabagendwa abantu baca bahitamo kwigumirayo. Ariko bwana neva ndakubaze wewe abantu b'abakoroni wanka kugeza hiyo urungiye ambassadeur gukora yiki? Abantu b'abakoroni wanka urunuka urungiye ambassadeur gukora yiki exactement ugiye kubasega iki? Ko nzi neza ko abakoroni badakenewe ambassadeur mu atakina babashiriye uburundi bwo bari ukene gusegerereza wewe ico gihugu urungiye mu bakoroni abo bantu bacunga mu bakoroni babagiye gukora yiki ushaka babicirayo? Abadede bafise ikintu ca dissonance kitafise uko kingana sinzi iki kintu kizodukora ko intwaro none nk'umuntu yaserukira Burundi yoja gusaba ubuhungira avuga ngo bariko baramutoteza gute kandi yahora ahembwa n'igihugu.
kubera nyene yayikasero kigihugu kitatomoye nico tuma cayigumirayo ivyo gutoteza tuvyihoze n'ubukene n'ibiki vyose bituma igihugu cy'u Burundi atari nyabagendwa umuntu wese aronsa haca yoca akarengana yo gisohoka voilà usivyo ko nabo tanguye kubataka mugabo ivyo ntibigabanura umurindi uzogabanurwa na strategie yo kushiraho ingamba zituma abarundi bishimira ko igihugu ari igihugu ciwabo sino kuvuga amajambo kubatuka ahubwo byongereza umurindi kuko bicamva kumbe na ambassadeur iyo bashitseyo ntibagaruka wumva umuntu asanzwe wiyoguma hano ahakora hiki come on n'ubu muze murabe abize bose iyi mvugo y'abadede mu vy'ukuri iri très dangereux ku bantu bazi Pol Pot muri Cambodia avec Khmer Rouge ku bantu bazi abakomuniste bagiye bica abantu hirya no hino ngo mu ma revolution abaza bibasira ngo abantu bize eske abize neva bakutwaye iki muri leta yawe ufisemo abize ufisemo aba docteur bo nawe ndaguhara mu bantu bize I don't know neza ko wize kameme inama nshinga amateka ego nimo basha bani batize mugari muni baza kora amajota abantu bize manumva ariko bavuga ifaransa aba ambassadeur ungika hanze n'abantu bize yuri kura nico to navuze neva mu mureke je neva mbona umenga intwaro yiwe yageze ubutigu bwa neva bwageze ibintu byo kwibasira abantu bose iyo uvuze abize deje uvuze abageze mu wakangaye abageze mu je nofata ko uvuze umuntu wese yageze mu sepa mu mwaka w'8 ko nawe nyene yitwa ko yize et puis kuvuga ngo abize n'abatize mu Burundi bishobora gute ngo habe classe y'abantu batize kubera kibatiga kandi tubwira ko education ari ku buntu ko zantwaro zababuza kwiga mwazirukanye ubu hashobora kuba gute classe y'abantu bize n'abantu batize abo bantu batize bwana neva mu babuzishiki kwiga so mugira nkana kugira ngo boye kubadogoya ariko iyi mvugo je novuga ko ari imvugo sinzi kuri amaterero makomeye mugabo je mbona ruwenga uri mukime ruje mu bandi bahurumbira kuja iyo barya batarushe mu minsi heze narabajije igihugu babaranyumviye cyo bakirusha ubwiza Burundi ndakibura jewe n'abandi baravuga ko atacu barabona kiza kurusha Burundi bullshit ndakaho kiza kurusha Burundi ibi bintu byo kubullshitinga abanyagihugu aba badede babivana he ubwiza bw'u Burundi buhagaze he igihugu hari umuntu numwe urabona ariko arondera tureka abarundi okay ibihugu vyize iyo bihari abantu barabijamo ugende muri za Philippines za Thailand za Malaysia za Vietnam za Cambodia even Cambodia na Vietnam tuzi ko vyama intambara usanga abaturiste ari umuyoro bariko barasirikira hari n'abaje kukukurikirayo hari abantu urabona bariko bagwana banigana binjira mu Burundi ico gihugu cawe hari abanyarwanda hari abazayirwa hari abapetete bazagwa bahunze kora muri Kongara Kajagari hari Tanzania hari abakenya hari abarabo ubona baza mu Burundi gupagaza ko twe tuko tupagaza impande zose cyo ndavuga ko ico gihugu ciza nta hantu wabonye abo bantu baza bavuga ngo Burundi gihugu ciza ni bande ni Shabani Seki iyo hageze kuri ibi bintu biri factual ukabona umuntu akuze ariko abwira abantu bakuze ibintu vy'amafuti vy'amahopa nk'ibi numva umujinyi uduze cyane Encore une fois uri kwibasira bize n'ibiki ibi bintu birabaje cyane iki cyo ngo abantu banka gukora bagaca baje hanze ndavuga ko kumbone bagishika ko ndakwereke yuko abantu baje hanze babagiye gukora ahubwo atabagiye kuruhuka ahubwo ko par ailleurs mu Burundi ari mwebwe muri binebwe maba mu stade urana abantu bose bicaye ngaha nta gihugu ushobora kuronka abantu bangana nk'uko baje kukumviriza uri kuvuga di nonsense nta bantu bamwe uronka abantu bama muri zino nonsense z'abadede ico gihugu nicobaho ntikibaho ni gihugu cy'u Burundi cyonyene nta kindi gihugu je mu kindi gihugu abantu baje kuja mu nama zitatu mu ndwi imwe ibihumbi n'ibihumbagiza aba ministre aba directeur general abantu bose bagahagarika akazi bakaza ngaha nyuma ukabwira abantu bari bakora amasaha 28 kuri 28 ngo nabanebwe ngo nibo bagiye kuri relaxa iyi idiosi yo mu badede irarengeje cyane ndabaza ndi none hajya muhurumbira kugenda hanze bamugiye kurondera iki namugiye kurondera karuta kandi tubiravye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora mukama kikongo iki kintu ndacumvise nkarabajya image abantu bariko bakora ku mazu muri South Africa bariko bahunga nkibuka jebe ko narahawe narabaye muri ivyo bihugu n'abanyakazi dukora nkibuka kazi abantu bari muri Canada bari muri Saudi Arabia cyane muri Arabie Saoudite no muri Dubai bariko barakora ugaje ugenda uvuga ngo bajya abantu bahunze ibikorwa umujinyura duga cyane kandi bwana neva ukomeze uko nyene uno musi nashaka gufata angle yuko abadede mu bareke bakomereza aho nyene ndaje gushika kubana nuko ikintu bita pressure release valve no kantu abantu abahora bahungiramo uzura zibira muze muragira ayo magadi ahubwo mu bimwe na za passport ndabibera kabanga bagumize ngaho mu Burundi bavyimbireho baturike kugira ngo barabe ko bobikura komereza aho nyene je vous encourage cette fois-ci
babahunze ibikorwa kugira ngo bagende mu bihugu baba bakoze kugira batera imbere. Yewe hari igihe utanyumva ku telefone, iryo hari ryanyuma unyumvise kuri telefone, igihe n'ubu wazibona baraje kuntora baranjanye iyo bashaka yo. Jisho nakubonye n'iryo mwene wacu na musazanje. Nta gihugu tuzobona na kimwe cateye imbere bene co badakora. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe n'injiji nka mwebwe. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe n'abasuma. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe na kakistokasi batemera education, batemera skills. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gifise abategetsi b'imburakimazi bama ku stade, bama ku discours, badafise planification nimwe. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe n'abantu b'abakeha bwenge. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe n'abantu bimba ubutare aho kubushora bakazana bagasha mu kigega ca leta baja kubaka amazu yabo Dubai no kurungika abana babo kuba muri ayo mazu. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitwawe na CNDD FDD. Ivyo mubimenya mukabimenyera. Mbere harateye n'igihe ndabaza nti mbega iyo bariko baragenda ko bagenda i Buraya bagenda muri Amerika bakagenda i Dubai ko mbona badahurumbira kuja mu Bushinwa. Bagenda muri ivyo bihugu kubera ivyo bihugu birafise amareta. Bagenda muri ivyo bihugu kubera ivyo bihugu birafise gouvernement. Bagenda muri ivyo bihugu kubera bifise organisation. Bagenda muri ivyo bihugu kubera ntibifise imbonerakure. Bagenda muri ivyo bihugu kubera intelligence, sécurité yaho, safety yaho, ntuzero renseignement yaho ikorera abanyagihugu nikora contre abanyagihugu. Bagenda muri ivyo bihugu kubera buri gitondo ntaho usanga umuvyimba ugaramye mu murima canke mu ruzi. Bagenda muri ivyo bihugu kubera muri ivyo bihugu atacaho bafise ntubwira uja mu gasho. Bagenda muri ivyo bihugu kubera bifise abategetsi bafise ubwenge. Bagenda muri ivyo bihugu kubera baratanga amakori akagaruka akubaka amabarabara, akugabaka ibitaro, akubaka amashure, akubaka amavuriro, agafasha abanyagihugu. Nico gituma agenda muri ivyo bihugu ntabwo bitwawe n'injiji. Bagenda muri ivyo bihugu kubera ivyo bihugu bikiri bizima, igihugu kiwawe capfuye. Nico gituma bagendayo. Ubushinwa ntibagenda kubera ni communiste, okay? Communiste si ahantu ho kuba, na ahantu habara agahototezo, habara agahotoro, naho bateye imbere agahotoro kagumaho, nico gituma atagenda. Aho kandi neva urinjiji muri Chine harimo communauté nini cyane, ahantu bita Guangzhou, uzogenda urabe harimo abirabure benshi cyane, benshi ndibaza ko n'abarundi batabuzemwo kuko hariho ibyashara, ntabwo bagiye gutwara welfare, ntabwo bagiye kuri charité, babagiye gukora akazi, bagiye gukora business kubera hari open for business. Bahita kwanza chocolate city kuko harimo abirabure benshi cyane. Abarundi bien sûr ni bakeyi kubera Uburundi bukenye, hakora amafaranga, hakora umutwe, abandi mu barabakenesheje mukenesha mu mitwe, mukenesha no mu mifuko. Ntidushobora kuja aho hantu, tugenda aho hantu umuntu ashobora gutangurira A0 ata amafaranga afise kubera nta mafaranga tuzo kuja gukompitinga muri za Guangzhou n'ahandi abantu bakora business. Ni Dubai kwanza nako ndavuga n'abantu bavuga ngo nta muntu aco guhembwa 2,500. Yes, mu Barundi kubera dufise ubumenyi bukeyi. Muga Dubai hamo buzi buhembwa 10,000 ku kwezi etc. Gusa tuwe kubera nta education dufise mu Burundi, nta nyigisho tuba dufise ntaki, ubwo buzi ntitubwegera tuja mu kiyede c'200-300 ku kwezi. What can we do? Tuba mu gihugu capfuye. So ureka kwibasira abantu baba bagiye kwishakishiza bananiwe mu Burundi. S'il vous plaît, abantu benshi bagenda bataye ubuzi bukomakomeye nyene, abo ambassadeur n'abaki n'abadocteur n'abarimu n'abajuge bacakora za Dubai. C'est trop ridicule en fait. Ivyo biteza inyuma igihugu, bimwe bitagira uko bingana. Aho kurondera kwadresa iyo probleme uri kubatuka nko kumengo batutse baca batunga baca baguma mu Burundi. Sinzi ko ivyo bitutsi bitabataha bagace bigaburira abana babo. I don't know. Kandi bizayo mu Bushinwa yoroshe, ucasanga mu Bushinwa nta urya adakoze. Bagenda rero aho barya badakora, supanga igihugu no guhunga ibikorwa. Naganda babwire urumva barahenduye umukenyuro, sukwanka igihugu no guhunga ibikorwa. Okay, murabahaye amagrade kubatanze igihugu. Bantu bimana muri Dubai. Dubai yahashizemo, okay? Dubai yahashizemo. Abantu muri Dubai mwibaza ko umuntu ari Bujumbura ariko akora kubasumvya. Dubai ugenda urabe abantu bariko baranafa par ailleurs. Akaza jaba Dubai en fait hari umuntu twakavuga na weekend bwa cyane nta muntu kwankora kujya Dubai. I'm sorry. Bon kumbure hamwe bona kwankaje mugabo jaba jeune sanzwe nzinovuga nti genda urondera handi amadora 300. Amadora 300 ukora amasaha 10 nanga 12 wigwa wimanitse ahantu hari na risk itangana gute ingana gute tana assurance ufise. Ukavuga ngo bagiye kugira hango mu bihugu ngo ahantu bagira ha Dubai ntiboja muri Chine kwera Chine aho adakoze. Dubai niho abantu bajya badakoze. Abo bantu bari ko baguha raporo suje umuhungu wawe ko Dubai bari ko bajya badakoze ne bangaye.
nico gituma abadede bafise ikibazo. Donc nako umuhungu we Dubai akamugurira inzu niki akabona ajya adakoze cyangwa ngo kumbe Dubai muri 5-star hotel muri ko mujya mudakoze. Abantu bajya badakoze bahembwa nande bagaburirwa nande. Et puis Dubai gusa Iburaya abantu babaye ko barakora sura neige s'il vous plaît muri ntuze muri Canada mbanda bagira n'ikigongo imbere muri Canada je mbwiye no havanda nafa abantu babaye ko bakora muri neige ubuzi bwo muri ko bwo kuri tere ari umuntu yahora afise akazi keza ko bwarimo w'umu administratif mugabo akabona biransa ati genda giye muri Canada agashika kwa muri nkere je no se kwa bikora mu Canada ahantu hagoye cyane. Zambia navyuka saa 4 saa 10 zo mwijoro mvuze saa 4 ngo bivuga 4 du matin saa 10 zo mwijoro tujya kurangura ukaza wikoreye ibintu ugashika kugura iduka 6h ugakora gushika 10h du soir 22h uri kurakora ukacyama aho nyene muri duka ko nani washaka kwafodinga inzo uvuga ngo abantu bagiye kujya bicaye mu Burundi ico gihe à l'époque nagiye no mujinya abantu bansavye amafaranga ko navuga mwebwe murakora gushika saa 9 muca muja mu kabare du lundi au vendredi na dimanche na samedi muri mu kabare. Ivyo nta muntu ashobora kuvyafodinga mu diaspora abari karakora umuronde ntushaka no kumuronka na dimanche baba ariko barakora mugabo ababahizaho biyicariye bari kunyura champagne bariko bagira ama voyage tagira ukwangana bimama mu modoka mu circulation n'abapolisi babakikuje atakintu bamaze bakagenda bavuga ngo abantu bagiye hanze bane bagiye kuruhuka. Iyi rero ni slap muri face y'abanyagihugu bahangayitse. Ariko navuga nti mukomereze aho nyene ishobora kuba ari le début de la fin, ishobora kuba ariyo ntango yishwenyuka rya Neva n'abadede bakora nkawe. Okay, utiguki muri physique canke engineering hari ikintu bita pressure release valve. Reka ndawe uko mucita mu gifaransa kubera igifaransa jewe ntacyo nzi mugabo muri make ni akantu ka valve. Okay, soupape de suppression abantu b'igifaransa munyihanganire ni cya kintu n'akantu kaba kari ngaho akavalve nk'akarobine novuga automatique pour la plupart des cas gatuma ugize iyo iki container kirimwo ingunguru sepa irimwo pressure nyinshi mu bintu baba ariko barakora kaza kararirize gato ngo iyo pressure igabanuke kuko katahari gice gipasuka pressure yabanyinshi kagipasura. Dufate nk'ikibido abantu bamwanyoye gwagwa ikibido cy'ugwagwa ugije kuzuba kujya kuntu kivyimba gutya ijya ni pressure ibiri kiraduga muri mu kibido. Kwandutse no mu Burundi hari ikintu bayikora kugura gatoya hagasohoka aka pressure gatoya kumva ko ariko karasohoka. Donc ijya pressure relief je nakuvuga ko immigration abantu baja muri Kenya baja muri Tanzania baja muri Zambia South Africa ugashaka Dubai n'ahandi nugusohora pressure y'abajene mu Burundi babaye frustré babuze ukuntu babigenza bagiye guta iyo frustration iyo hanze. Uko hatera hazibigwa rero niko iyo pressure izokwiyongera hanyuma biturike. Tubone ivyo twabonye sepa Nepal cyangwa mu bindi bihugu. Ushavuga ngo ntibishoboka birashoboka bien sûr. Bivuga ngo adafise igisoda bagikuye igisoda cy'u Burundi abasoda wa police nabo bamwashimwa ngo pressure barimo abana babo abantu bazobaraho biga abavyeyi babo nabashunje mu bandi abazokukurira bazokukuruka bashonje ibintu iyo bikenye nabo bakina mu bandi iyo pressure ntwavuye yumvira ngo yango urabona dafise igisirikare ntacyo mufise umwana wa Neva nta numwe mu gisirikare umwana wa Reverend nta mu gisirikare umwana wa Ndahugara nta mu gisirikare etc abo nabana babandi bantu nabo nyene bari under pressure nk'abandi. So usiye ko nanyene bari kubashaka ko pressure aho muri Congo n'ibikiyazo gihe barambigwe kuja kujwa mu minembwe c'est trop ridicule. In any case iyo pressure do inzogira igihe hanyuma iturike mugume muzibira gutyo ugashaka ko na pressure novuga financial pressure aho aba diaspora bari kubafasha abarundi abo bantu baje Dubai abo bantu nabo bavuga baje Burayi n'ahandi udufaranga twose bari ko barungika i Burundi navyo biganura pressure ku banyagihugu aho yo rakariye leta ubu usiga umenga abarundi twabaye charité na uzobona nto umuntu yinamuye ngo ngo ufashe abajene bangahe ndiko navuga nti bon president ibi ntibigena neza ngo wafashe abajene bangahe comme si nanjye nahavuye mba social welfare comme si nanjye nabaye ministère ya action sociale comme si aba diaspora nabo muri constitution canke ingene Burundi bupanze harimo ko nabo bagomba kugira contribution mu gihugu rimwe rimwe kamenga ni deni. So uko ayo mafaranga azogabanuka ava muri ya diaspora niko nanyagirwa bazosanta yuko douleur ikomeye cyane hanyuma hagera igihe iyi dede bayisezerere.
ico nagira ndakubwarantiza bwana Neva ukomereza aho nyene aba diaspora no bava ko torundi mugwi preferablement abasirikare bari nyuma yawe abasirikare bagonora kuja muri Kongo abasirikare sepa batakumvira batakomera amashi abasirikare ukomereza aho nyene urangije uronde kumvira mugwi abajene bibinebwe nibikiba makoma stade no kuma defile kandi mu mabatumiye nabuzo bagarukako ariko nagomba ukomereza aho nyene tuja ko pressure iba nyinshi kugira ngo intwaro ituveko kugakano enough is enough. Mugira musimeza. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe, canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa, canke kubafunga bitajanye n'amategeko. Kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha.